Uno munsi rero tukaza kuyaga kubijanye n'imyuga itandukanye benshi bita ko ari imyuga mito mito naho abayikora bobo bemeza yuko iyo myuga atari mito mito kubera ibatunze. Uno munsi tuza kuyaga kubijanye n'umwuga wo gukora ibirato benshi bita mu gifaransa cordonnerie. Ibibazo rero ni byinshi umuntu ashobora kwibaza, mbega umwuga wo gukora ibirato bawiga ku ishuri, bawiga hehe? Mbega umuntu kugira ngo amenye gukora ibirato bimufata umwanya ungana gute? Cyo kimwe n'indi myuga yose intambamyi zoba ziri mu mwuga wo gukora ibirato nizi. Mbega ko abatari bake bibaza ngo gukora ibirato n'umwuga mutoyi, ubwo uwo mwuga wo butunze abawukora? Ndabahaye ikaze. Kazina kanje banyita katubane jiriye batazira Shukuru. Yego. Murakoze cyane. Shukuru, uri mu duki utuno duki urimo? Aha ndiko ndakora tirato usandare mu jambo rimwe. Fuke cyane. Yego, ko nkora ibirato. Uyu mwuga wo gukora ibirato wewe watanguye ryari? Uyu mwuga nawutangiye 2015. Yego. None wawize ku ishure, wawigishijwe n'abandi, byagenze gute kugira ngo uwumenye? Yasi nawize ku ishuri ahubwo nabyigishijwe n'abandi. Nagiye aho babyigisha nyene ndavyiga na jewe. Wumva wavyigiye kuba bikora? Yego. None birakorohera uyu mwuga urakorohera? Muri make ntabwo ntiyorohera cyane bivanye n'ukuntu ibikoresho kenshi bitaboneka. Ko hari byinshi bitakorerwa ngaha mu Burundi ari birinda kuva hanze. None mwebwe kugira ngo muronke ibyo bikoresho bigenda gute, mubigurira he? Murabironka byoroshe? Hari abantu babidandaza kuri Kotebo. Niho tugenda kubigurira naho mu gihe baba babiranguriye hanze, ariko gusa kenshi birateba kuboneka kubera ko iyo bageze ko badeduana babatevya yiboneke, ugasanga akazi kariho gahagarara buke buke, ariko umuntu nyene akaza arakora nyene uko aba yarose udukoresho dukenya mu mwanya. Eko birumvikana. Hanyuma uyu mwuga mukora hariho abatari bake batawuzi neza, mbega ingorane mugira muri uyu mwuga wanyu wo gukora ibirato n'izihe? Ingorane zirabaho kuko ingorane ni zazi nyene zo kubura ibikoresho dukoresha kuko byinshi bitava ngaha mu Burundi. Kwanza ni nka byose abantu batari bake na cyane cyane abize canke abanyagisagara bafata yuko iyi myuga mukora ari imyuga mitoyi, bakabona umengo ntacimaze. Abo bantu wewe ubumvise bariko barabivuga uvyakira gute? Abona abantu nyene batabazi ibanga ry'akazi. Bisanzwe ikintu utagikora canke nk'abantu bacenga bakabona ukuntu umuntu aba yiyambariye ariko arakora akazi cumenga nakazi ataco kamaze. Ariko vraiment aha ikintu kiriyo kandi cyinshi cyane. Ko je mparuye nk'ikintu nk'ibyo nagiye nkora nkuye mu uyu mwuga ni byinshi cyane. Eko. Uravuze uti ibintu biriyo kandi bimeze neza. Wewe ndabizi ko ufise umuryango. None aka kazi kawe ukora ko gukora ibirato karagutungiye umuryango, abana bakarya, umugore akambara, ukariha inzu, byose bivuye muri uko gukora ibirato? Neza cyane kabisa. Yego, nayo kunywa agacupa arakaboneka kandi mu muryango wahateguye neza. Yego. Hanyuma nkuko tubimenyereye abantu bafise umwuga bakora, bafise ico bakora, leta irabasaba yuko mutanga amakuru. Mwebwe barabasaba amakuru canke mwebwe ntibibaraba? Yego, bahora baza rimwe rimwe turatanga gitasi. Gitasi cyambere turakiriha cy'umwaka. Akaza no kudutoza amahera nyene wo biramenyerewe bidafite ubucafu. Tukayariha nyene. Hanyuma ku bantu bamwe ariko ndavuga bafata ko uyu mwuga ari mutoyi, uri mu myuga iciriritse, wewe yubumvise nk'uwo bakuzanira ngaha bariko barabivuga, wo babwira iki? Ahubwo abo barasizo n'amajambere. Ni bimwe nakubwira ati hagiye umuntu ikintu atagikora canke atazi ibanga ry'akazi, abona ko kijya kintu ataco kimaze cyane, ashaye cyane ko ubona ko menga bari ibintu by'ubucafu bigusiga ubucafu ukora wambaye nabi. Abeshi rero ubu baharanira bya bindi bakora biyambariye neza canke bisegamiriye mu ntebe, niho bacabona ko menga niko kazi. Ariko je naho wompa akazi kangana gute sinogakora atari uyu mwuga wanje, kuko ndabona menga nta kandi kazi koza kandutira uyu mwuga wanje jewe. Inoti rero urayegeranya neza umuntu akumvirije neza? Yana kuri sinokwidoga muri make kuko maze kuronka udufaranga two kwambika umugore n'abana, hanyuma nkaronka karasiyo
nkaronka ayo ndiha inzu ubu mpanze inzu zishika muri 3 ndiha kandi amahera avuye ngaha nyine nkaronka n'agacupa nshobora kunywa igihe mvuye ku kazi naruhutse urumva aho sinokwidoga. Hari abantu mungana tuzi birirwa ku marigara abandi birirwa atakintu na kimwe bariko barakora akajambo wumva wo babwira ko bakara akajambo babwira nuko boreka kurera batorera amaboko bagakora kuko iyo ukoze Imana iguhezagirira mu byo uri kurakora. Je ku mazina y'ikirundi niso n'abavyeyi nitwa Ndayizeye Kopesi. Kopesi aha uturi kuragira n'udukuri mu biki Kuvuga ndiko ndategura uturato kuniko dutangura tugira dukoresha uburyo bwo gucapa dukoresheje ibipimo turacapa amadoje gucapa tugakata doje gukata tugashona duheje gukata tureko tubigira tugashira ku mashifo ibiboro n'ibyo duca dushira ko ku makrepe nk'ibyo mwana ari karagira ibyo biheze cha tubishona n'imashini duheje kubishona n'imashini turabiteranya nkuko tuba twaheje kubikura ku mashini twashizeko kakantu ako gashifo tugateranya nk'ubu duteranyeje uko tumaze kubiteranya rero nkaha icyo kigeze dushira kwita tugakata tukaringaniza tukaba turonse ikirato. Urakoze cyane. Uyu mwuga wo gukora ibirato wewe wabutanguye ryari umaze igihe kingana gutukora? Umwuga wo gukora ibirato ndamaze nk'imyaka 10 imyaka 12 gutyo. Bega gukora ibirato umuntu avyiga ku ishuri avyigishwa n'abandi bigenda gute? Wewe byakugendeye gute kugira ngo utangure gukora ibirato? Nifatiye ko jewe gukora ibirato mba navyize kubera ko nabikunze muri abagenzi babikora ahamanca ngombwa ko ndabegera kugira ngo nanjye banyigishe. Mu bisanzwe sinavyize ku ishuri uko naragiye mu materiye ndabegera baranyemerera baranyigisha buke ndabimenya. Yego uravuze ko wigishijwe n'abagenzi. Mbega umuntu kugira ngo yige gukora ikirato bishike aho bikora nkuko wewe ubigenza yiga igihe kingana gute? Bivana n'ubumenyi bw'umuntu kuntu hari abantu usanga bafata cyane anje byaranyoroheye kuko naragerageza gufata ku mutwe cyane imvura ja hagati muri bo byo bakora bakakwereka ukabimenya mu gihe ushobora kubufata cyane ushobora gutwara ikingo ca mezi nka 5 cyangwa umwaka bivana n'umutwe w'umuntu. Bega wize gusa gukora ibirato bishasha umuntu afise ikirato ciwe cononekaye hoho bigenda gute? Ivyo ntavyo mukora? Dukora byose ivyo twiduzimba twarize fabrication na reparation turarepara ibirato byapfuye tukabihindura tukabishasha ariko bisako dukora ko mutu bashaka amataro mashasha turayagura mu isoko tukayaterako nukuvuga turafabrika tukongera turarepara mu ijambo rimwe. Hanyuma umwuga wose wamufise biworohera n'ibigorana. Uyu mwuga wo gukora ibirato reka duhere kuri fabrication ibi mukora nyene bushasha kikaba ari kirato cakorewe ngaha intambamye mukunda guhura nazo niziye? Intambamye duhura nayo bwa mbere uko umwuga wacu ukuvuga umwuga wacu mu jambo rimwe mengo uragayitse ukuntu kuko intambamye duhuramwo nko muri fabrication kuvuga ngo umuntu akuzaniye akazi ariki babona bamenye bya bintu guhe gushonera akana akabonamo bingana ibintu biciriritse cyane gose hagera bishira mu minga gusuzugura iyo ntambamye cyane n'iyo bihura nayo mu bakiriya kuko umwuga wacu muraciriritse ni kuvuga abantu ntibaramenya neza akamaro kari mu mwuga w'igikorodoniye. Aho rero ni mu gihe ari kirato gishasha umukore bamwe nabo bazana ibirato byabo vyononekaye kugira ngo mubirepare mubikoraho vyononekaye bobo ingorane muhura nazo kurabo nizagute? Ingorane nari mvuze bwa mbere yerekeye abo nyene bazana ibintu dukora niyo bafuna ko mumenga ibintu by'igikorodoniye kirakayitse ku buryo umuntu ashaka kuzanira akazi
agaca ashaka yuko mwomenga mu minota nk'ibiri uba umuhereje umva je ni ndaguhaye amahera nanje mpa ibintu vyanje ubwo nyene hanyuma kuri ibi navyo mukora nko mwihinguriro utubona uri kurakora hari intambamizi muhura nazo intambamizi duhura kuri ibi byo gufabrika bikora n'intambamizi y'uburyo intambamizi y'uburyo ni n'ukuntu turonka ibikoresho cyane biratugora kenshi kuko niyo tugiye kubigura ku masoko dusanga bizimbye cyane ino munsi ukiguze 10,000 ejo usubiye usanga ni 20 basi ku bintu byose mu Burundi tuvuga ko byo biduga amabeyi cyane ibintu dukoresha mu buryo bw'ibirato birateye isoni biraduga rwose bivanye n'ukuntu aba kuriza tunga biyemeje kudandaza ibyo dukoresha ari bakenya cyane umva nk'akarora nk'ubu nko mu Burundi bwose abantu babizana mu Burundi n'abantu babiri gusa umva rero bamaze kuja hamwe bakumvikana uko baduze nibo bishingira ibeye uko bishaki ashikiriye n'intambamye ya mbere duhora nabo muri bya fabrication kabisa umva nawe uramaze kuvyumva abantu bidoga yuko abafundi ari abantu badashobotse kandi namwe mukora ibirato benshi babita abafundi mwebwe bagaca bavuga ngo umuntu azanye ikirato uramusaba avance ugaca umubwira uturaza ugitore ejo yaza agasanga nturagikora canke naho ngo hariho nibishika bigatakarira ngaho urumva barabidogera ngo muri abantu batameze neza badashobotse iyo uvyumvise abantu ariko baravuga uko uvyakira gute mu busanzwe ndavyumvise bwa mbere birambabaza cyane kuko abantu kenshi nk'abarundi ibintu twishizemo baramaze kwishiramo ko izina ryose umufundi arababesha ariko sibyo abafundi ntibabesha nuko gusa bagira igihe badatahura impamvu ituma ushobora kuzana akazi mu mwanya ni kuvuga ingorane abakiriya bafise twe twaramaze no kubitahura wewe arashaka ko akuzana ikintu kuva ari muhiri wiwe aragipangira akavuga ati jewe iki kintu ndagitwaye saa 5 nza kucambara saa 7 ni kuvuga ava muhira zukonyene navuga ati jewe ngiye kugikoresha ndajanye saa 5 ndacambara no mu saa 7 nza kuba ndashambaye bora akuzaniye akazi urumva wewe nawe waje ku kazi uragatora kuko ntushobora kwanga akazi ari n'ubundi ntushobora kugatora nk'ubu uzi ari kintu akaba bisaba ko ari igikoresho utenza kugisimba kugura mu isoko wasiba mu isoko ugasanga kirarangiye nta gihari kiraretse bya bintu nakubwira ko bya bintu byacu bidandaza abantu bake uje kwa naka kwa kibura utitura kubyo kakibura bibaca biba ngombwa yuko kurindira bazanye ibindi canke bibonetse wa wundi urumva nkitije kumubesha nimubwira ati byahindukira we ntabyemera kuvuga ko ari kumubesha mugasubwa uburyo bwa mbere urumva abakiriya ntibatahura yuko azanye ikintu kugikoresha ashaka kuguha umwanya miburi kugira ngo nawe ukimutunganyirize neza urakoze gose mu ntango wavuze uti ikintu dukunda gupfa n'abakiriya bacu abatwitura nuko uyu mwuga wacu bafata kuciriritse bafata ko ari umwuga mutoyi ku bantu babivuga uramaze kuvyumva ntibari kubivuga utaravyumva abantu bibaza ko uyu mwuga ari umwuga mutoyi wewe wo bakuzanira wo babwira iki wabandanira ahubwo no bigisha nkanabahanura cyane uyu umwuga mutonya twe tukora turafisa icyo tubona utumariye uyu n'umwuga ukomeye cyane gose mbere gose nkanje nk'ubu nifatiye kwa karorero simbona ubundi mwuga nokora aba mbona kabisa uyu n'umwuga ukaze gose aho ukomeye ahubwo woza akanyuga ngo ashaka kugira ahubwo no muhamagara ati ngo ahubwo unyegere nawe ndakwerekeye winjire mu ibanga ubone ibanga ndazi ko byogenda neza mwara uyu mwuga kuri abo nyene bibaza yuko ari umwuga mutoyi uyu mwuga urashobora gutunga umuntu wewe urafise umuryango uyu mwuga uragutunze ukagutungira n'umuryango abana bakiga umugore akambara umuryango ugafungura atangora asha ahubwo iyo abantu uko bishoboka iyo miryango yacu nyene niyo bivyabona ariko umwuga n'umwuga ukomeye cyane uragutungira abana mwifatiye nkanje uyu mwuga je ndo umupapa nubatse dufise abana bangaye 5 n'abandi 3 biyongera ko tubano batubaye 8 n'umugore nange turi 10 ubwo tubaganye mu gisagara ca Bujumbura turi mu nzu turiha dufungura dusumye abana biga muri abo bana bangahe 5 abana bose 4 bariga kandi nta kibazo na kimwe hari nabiga muri secondaire kandi biragenda neza nukuri ndashima cyane gose ko ndazi ko
nabake babandi bakora indi myuga dushobora kujamwe bakugira ngo ndazi ko noba muri mucishwa mwijisho ntobamwe kubera umwuga. Urakoze cyane. Mbega ko nzi leta iyo umuntu afise umwuga canke afise ikintu atunze imusaba amakori n'amatagisi, mwebwe aha mukorera n'uyu mwuga mukora murariha amakori n'amatagisi? Turariha aha dukorera turariha amatagisi ya meri, turariha ibitasi bya ku mwaka, ibikenewe byose byerekeye iby'ikori turabitanga kuko baraza bakaturisha. Ego turiko turayaga wigeze kuvuga ikintu mu ngorane muhura nazo yuko hariho ingorane y'uburyo, kubura uburyo bukwiye. Nkawe mwarabuka avuga uti jewe nk'ubu yaba mfise nk'imiliyoni 5 canke 6 nokora ibisumba ibindi ko ndakora. Ntimwegera amabanki ngo musabe ingurane? No kuvuga ico ingufu zo kwegera amabanki ntiturazi ko turonka kugira ngo twegera amabanki dushobora gukorana nayo, aribwo bwakora nakubwira ko mumenga umva umwuga tuja kuwukoramo menga igihe nyene ko wabuze iyoja uza gushikayo rero urumva atamitahe dufise, ariko tuko turabitegura mu minsi izoza iri imbere bizogenda neza hamwe n'abandi bantu tubari kubashobora kudufata mu mugongo murazi bizogenda neza. Hariho abantu b'imisore n'abantu b'abagabo bibaza yuko bose ubuzi bazoburonka muri leta canke bazoba abantu b'igitangaza, bagasuzugura imyuga y'amaboko, bagasuzugura gushona ibirato, bagasuzugura gushona, bagasuzugura ibindi. Abo bantu mu guheraheza akajambo babwirana gaki? Akajambo nobwira abantu bashobora kubona ko mwomenga ubuzima bwose buri mu biro, no bahanura ahubwo nibaze batwegere, kandi uca wumva ko baramutse baje bakatwegera ko bo baba naciye n'ubwenge bafise no mutwe gusumba twebwe boca dutera imbere go cyane gose. Nibaze uregere twegere dukora akazi kandi ibintu bitagenda kugenda neza tubizi. Urakoze. Imbere akabazo ka nyuma sina akabazo mbere washaka n'ubutumwa nshaka ko woshikiriza. Hariho abantu baba bifuza uturato tw'abana nk'utu dukoze uko bavyifuza, abandi baba bakeneye amasandare y'abantu bakuze. Mara tubwire mukora ubwoko bungahe bw'ibirato umuntu abikeneye bigenda gute? Bona kuvuga ubwoko bwose bw'ibirato byerekeye amasandari turabukora. Turakora isandari z'abakuze, turakora nk'ubu urabona ko sandari ko ndakora uburato bw'abana. Iyi ni komande, umuntu yambaye komande bagomba bujane kubudandaza muri Kongo. Ubw'abana turabukora, iz'abakuze turazikora, iz'abagabo turazikora, iz'abakobwa turazikora. Ni kuvuga ntabwo kurona bumwe bw'isandari tudakora. Niyo bikenewe n'amabuka turayakora turayafunga, iyo bikenewe twaronse ibikoresho cyangwa twaronse bado amakomande yabyo kuko byose turabishoboye. Hanyuma umuntu abikeneye yo basanga ngaha nyene canke hari handi hantu mufise mu bidandariza? Bo umuntu dukeneye n'ikina hanyene mu bwiza. Ni kujya kangahe ni nimero zingahe? Twe dukorera ku mugwiza izero y'amabisi hagati yo rya 3 n'irya 4. Hanyene ucubona niho tuba tubibereye kuzero neza y'amabisi. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro kumbonesha kure yanyu Look Media. Nizere ko mwahamenyeye byinshi kubijanye n'ibirato. Naho gutaha.